nimba ari u Rwanda rwahushuye abo bose bakiruka bakagenda nukuri muri imbwa mukwiye guceceka u Rwanda rwakomeye. Okay, muravuga yuko ngo abariko bagwana muri Kongo muri Kongo ngo bamwe muri mege ndavuga mu Burundi baravuga ngo n'u Rwanda ngo rufadikanije na M23 n'u Rwanda nibikini mwebwe ubwanyu rimwe nta n'amasoni mugira. Muri Kongo hari imigwi myinshi mifasha Kongo. UN niho yari iri, SADC niho yari iri, Afrika y'Epfo niho yari iri, nambari SD nambari ndabyibagiye. Ngaho niho bari abacancuro b'abazungu niho bari abarundi niho bari ba Wazalendo niho bari ba FARDC niho yari iri. Abo bose nimba muvuga yuko batsinzwe n'u Rwanda ondoka. Nimba mumeneko ari u Rwanda rwatsinze abo bose toka muri abantu baciritse bato. Tuwe tugwizanye kuri. U Rwanda rwakubise SADC, u Rwanda rwakubise ari abanyekinya bariyo, aba Nyafrika y'Epfo bariyo, aba Tanzania bariyo, abarundi bariyo, ivyo byose nizari ziriyo, abacancuro bariyo. Nimba ari u Rwanda rwahushuye abo bose bakiruka bakagenda nukuri muri imbwa mukwiye guceceka u Rwanda rwakomeye. N'u Rwanda sawa, nimba ari u Rwanda rwirukanye abo bose ceceka mukazibe. Muceceke barakomeye bubahe. Ntuze Sam Dialas murakoze nibyo nyene murakoze ya thank you. Ceceka abo nimba bakubisa abo bose bakiruka bakagenda n'abacancuro b'abazungu barimo bakiruka bakagenda ceceka mukaziba muhore mureke u Rwanda rwikomerere nimba ari bo mwavuze. Kamuza mwidoga uvira ko byaso uvira genda kurondera yiki yajya kurondera yiki. Mwene uko bajya abantu hari abantu bari behandi yavyo aho mwe mu buru ubwenge mu mutwe.